Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntomonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibigezweko biriko biravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru n'ubundi tuza kugaruka kw'inyurana rikomeye cane riri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inyurana riri ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ni vyinshi tuza kubabwira muri ano makuru, muraza kumvirizamwo ivy'inama yateguwe mw'ijoro ryo kw'igenekerezo ya 27 rishira igenekerezo ya 28 iteguwe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Akaba ari inama igomba kubera muri province Muyinga. Tubibutse ko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yari yagiye mu nama n'abandi bakuru b'ibihugu. Akaba yarafashe urugendo rumushikana i Rwanda mu gihugu ca Angola, aho yashitse iyo amahoro. Yaragiye rero mu rugendo mw'ico gihugu aho yari yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC, CEEAC, Sergel ndetse na SADC ijanye n'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi mw'ijoro ibitari vyitezwe n'abantu benshi. Aya rero ni amakuru yagiye habona mw'ijoro cane, tukaba twayaronse nk'isaha 3 z'ijoro, aho bamwe bavuga ko Reveriyano Ndikuriyo ashobora guhamvya Generali Alain Guillaume Bunyoni. Reveriyano Ndikuriyo rero iyi nama yatumije ngo ikaba yari inama y'ikibiriraho inyuma yaho yamenyeye ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje gufata indege atakiri mu gihugu c'u Burundi. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru kuri birabana n'iyi nama ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'icoba cayiteye. Gusa mwibuke ko hari miliyaridi 164 umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yahejeje kwifatira ko zashizwe kw'ikonti y'umugambwe CNDD-FDD bikozwe na bimwe mu bihangange bikomeye cane muri uyu mugambwe. Tubibutse ko kandi kw'igenekerezo ya 3 Kigarama Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 hari impinduka zakozwe mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, aho bamwe bavuga ko Perezida Varisito Ndayishimiye ariko abandanya kongereza inguvu mu butegetsi. Iryo akaba ari itangazo ryashizwe ahabona rivuga ko hagenywe abanyamabanga mpuzabisata mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Navyo tukaza kubigaruka ko gusa icari gihari nuko urwego rukuru rw'umugambwe bita inama y'inararibonye ngo rutahindutse ico gihe, rukaba rwarimo Perezida Ndayishimiye, Reverien Ndikuriyo, Joseph Ntakarutimana, Daniel Gerase Ndabirabe ndetse na Zenoni yaruvukanye. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baba ari hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muhaye ikaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira, ni amakuru yagiye habona mw'ijoro ryo kw'igenekerezo ya 27 rishira igenekerezo ya 28 ruhesha uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Akaba vyari mw'iri joro rihise aho hari inama yabereye muri province Muyinga. Ikaba ari inama yakoranye abarongoye CNDD-FDD mu ntara zose z'igihugu. Amakuru dufise yo kwizera nuko ngo baba batumwe ko ikibiriraho n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, akaba ari nawe yararongoye iyo nama. Ivyirwa muri iyo nama yatanguye isaa 6 z'ijoro bikaba bitari vyamenyekana. Nkuko nababwiye mu misi iheze, Perezida Varisito Ndayishimiye ubwiwe yarifatiye amafaranga yashizwe kuri konti y'umugambwe ubwo bari muri ca gikorwa co guhindura inoti nshasha, basubirira inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'iz'ibihumbi 5 zakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 zisubirizwa izakozwe muri Munyonyo umwaka uheze w'ibihumbi 2022.
Reveriyano Ndikuriyo haracabandanya kwiyegereza ibihangange bikomeye cyane mu mugambwe. Iyi ni inama yakoze umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu, bikaba binavugwa ko yoba yarahamagaje abo bose barongoye umugambwe mu ntara zitandukanye z'igihugu, amenye ko Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu ahubwo aritaba inama iri bubere yabereye mu gihugu ca Angola yo kwiga ku kibazo cyo kugarukana umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Reveriyano Ndikuriyo mu kubona ko hadashoboye kuzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2034 arongoye umugambwe, kandi bikanavugwa yuko abanyagihugu benshi kuri ubu bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo harimwo abarwizatunga ndetse na bimwe mu bihangange bitumva ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu gihugu. Biravugwa kandi ko Reveriyano Ndikuriyo ikibanza yicayemwo kimutegurira umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya rero ngo hagize igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Gérard Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu vy'imfata kibanza, agaca ategura amatora. Ntankeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ariwe yoca awuserukira mu matora, gutya bitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Inyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye afatiye aya mafaranga akamenya ko yashizwe kuri konti y'umugambwe, yarababaye cyane, ishavu ryaramurenze. Nibwo rero guhita afata umwanzuro ko iyi konti y'umugambwe igiye kuba ihagaritswe, amatohoza yimbitse agakorwa kuri bene ayo mafaranga. Aya mafaranga biravugwa ko harimwo abarwizatunga batandukanye ndetse na benshi mu bihangange babonye ko baramutse bayashikanye mu mabanki bishobora kubagira ko ingaruka zitari nkeyi, nabo bagafatwa bagafungwa canke se bakaja kubazwa mu biro vy'iperereza vyobaviramwo nyene kwinjizwa amabohero nk'uko vyagenze kuri bose bahakingiye Arengiyome Bunyoni. Reveriyano Ndikuriyo harazwi ko ari umugenzi akomeye cyane wa Arengiyome Bunyoni. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye rero nawe ngarafise abenformateri bakomeye cyane, aho yari mu inama nawe akaba yahise ashika mu gihugu ngaha mw'ijoro ryo kwigenekerezo ya 27 rishira igenekerezo ya 28 uyu ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Bamwe bati Reveriyano Ndikuriyo aravye nabi, aho kuba kw'irembo ry'ubutegetsi ashobora kwisanga kw'irembo rya mpimba nawe. Uyu Reveriyano Ndikuriyo akabazwi nk'umuntu ashira imbere cyane inguvu, amajambo avuga nka yose akaba arimwo gupangurura, gukuramo, kwica. Umuti w'ibibazo we ngawumva mu kudadaza no guheza umukeba. Arakunze kuboneka kandi afise imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise. Rero ngo hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo bose barafise ico bahuriye ko mu nyifato, n'abantu bashira habona n'ingoga ishavu ryabo. Ngiyinyuraniro ry'abantu bameze gutya ririkunze kwihishira. Bamwe bakavuga ko Reveriyano Ndikuriyo we yoba yatanguye inyinyurana na Perezida Ndayishimiye icese, yabishize ku mugaragaro none ko adatinya kuvyereka abarundi bose ngo babibone ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba amubangamiye. Inyuma yaho rero Perezida Evariste Ndayishimiye akuriye Arengiyome Bunyoni mu mabanga y'ubushikiranganji bwa mbere nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abandi batari bake bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, yarakoze n'impinduka mu burongozi bwa CNDD-FDD ivyashizwa habona kwigenekerezo ya 3 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Bamwe bakavuga ko yari kabandanya kongereza inguvu mu butegetsi. Mwitangazo ryashizwe habona n'umugambwe CNDD-FDD hakaba hari hagenywa abanyamabanga mpuzabisata mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Abanyamabanga basanzwe hari 6, hagenywe 3 bashasha mu mabanga ico gihe, mu gihe 3 bandi bari basanzwe mu mabanga, naho bamwe ibibanza ico gihe vyarahindutse mu gihe bahora bakunda gushirwa ahabona mu gihe c'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Abo baraye bagenywe ico gihe, abo bagenywe n'inama y'inararibonye irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Tubibutse ko iyi nama y'inararibonye ari rwego rukuru rw'umugambwe atacahindutsemwo, harimwo Perezida Evariste Ndayishimiye, Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru y'umugambwe, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gérard Ndabirabe ndetse na Zenoni Ndaruvukanye.
mu bagumye mu mabanga ico gihe harimwo Godelieve Nininahazwe afatwa ko ari Somambike wa Perezida Varisito Ndayishimiye, mu gihe Nancy Ninette Mutoni we yafatwa nka Somambike wa Reveriyano Ndikuriyo. Ico gihe hari benshi bagenywe bari bazwi nk'abantu ba Nkurunziza, hakaba ari Atanaze Hatungimana batazira Cokoroko. Uyu nawe ngo yari umwizigirwa akomeye ku buryo naho batari basangiye ubwoko ari we mu gihe c'ingwara ya Perezida Nkurunziza ari we yareka akaguma amwegereye akamenya amabanga y'ingwara zose afise. Uyu kandi avugwa muri bene ivyo bihe ari we yoba yaranamumesurira impuzu cazira ko abandi babona. Rero ni vyinshi vyabaye muri iri koraniro kaminuza. Ico gihe rero haba abanyamabanga barahiriye amabanga mashasha harimwo Nyandwi Emery Landry yajejwe inyigisho z'akarangamutima, gukundisha umugambwe, kwinjiza abanywanyi no gukurikirana ibisata vy'umugambwe bikorera hanze y'igihugu. Akaba yarasubiriye Anastase Manirambona we yagenywe mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko. Wa kabiri yagenwe ico gihe yari Muhirwa Jean Marie yajejwe ibibazo vya politike, intwaro n'amategeko. Akaba yarasubiriye Godelieve Nininahazwe iwe ico gihe yahinduriwe igisata. Nivyo abandi Marite ico gihe yajejwe iterambere n'abenegihugu, asubiriye Lazare Mvuyekure yahinduriwe igisata. Nininahazwe Godelieve yajejwe inkino, imibano, imico kama n'ubuhinga ndangakaranga, asubiriye Anastase Hatungimana batazira Cokoroko. Mvuyekure Lazare yajejwe imihari ikomoka ku mugambwe, asubiriye Sylvestre Ndayizeye Abdallah. Nancy Ninette Mutoni we akaba yarajejwe guhanahana no kumenyesha amakuru, akaba yarakiri muri ayo mabanga. Umuntu rero aravyiza impinduka zabaye zaraboneka ko Perezida Varisito Ndayishimiye yabandanyije kongereza inguvu mu nzego zitandukanye nyuma y'ihagarikwa rya General Bunyoni na General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, Etienne Ntakarutimana na bamwe mu bashikiranganje bahoze begereye cyane Perezida Nkurunziza. Biboneka ko no mu mugambwe CNDD-FDD bahoze begereye cyane Nkurunziza batera bigizwayo buke buke. Ngibi rero ivyari ko bivugwa ku nama yakoranijwe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inama yari hamagaye abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara zose z'igihugu, akaba yarabatumye ko ikibiriraho inama yabereye mu yinga isasita z'ijoro. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafindira ko kugira ngo tujicikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baba ari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'ivyo dutangaza kuri ntumbonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Imana rero ibahezagire.